Hodi ngaha. Tari. Isamake. Pakini hari. Umagaye cyangwa ndamubaza. Papa ki? Itabu. Namahoro. Sawa. Pakenje kugira gishashe rero mama yantumye. Uravyumva? Ngo ryade nigiwe. Yarakwiranganiye itariki zitatu. Ameze biyose araheze ngo nyarutse umuhereze. None ndakubaze. Iyo abanda yafise nari kwigumya. Nje tubirabimbwire. None ko ari mama yantumye. Wo ndakubaze wo hari deni wampaye. None mama ntumye. Genda ubwire mwe ni deni abari we yizira. Ariko kingi cumishura nabirega uyu. Umviriza je genda iko ndavugana n'umuntu simba nkeneye ko nciramo. Mugabo pake ugomba ugiye kane ni kuri deni we watwaye n'ukuri. We petite. Hari deni wampaye. Sina deni mfitiye, ufitiye mama. None yantumye muri uwo mwanya sinoshobora kwishura. Jina jina gwari none se genda sha uzomubwira mama wawe azavugane n'uyu kuko uyu mugabo ngayo gukusiga gukubisa amakofi mama lazima jishikanye umutumwa wantumye mugabo akazokwizira no umviriza ndakubwira ndakwihanikitse kurumva iwundi munsi haje umuntu kundondera mubwire ko nahari raba nk'ubu nsigaye kuva wenda kuzanye nga mu nzu nakuzanye nga mu nzu fise intebe fise akabati mugabo vyose wo uratera umukosho wa mugore we vyose nguma ndabigurisha vyose raba amadeni sigaye mfise amadeni menshi ayo papa kingi jeje ntero umukoshi wo uratera umukoshi hari abagore batera umukoshi hari imiryango y'abagore batera umukoshi nawe urimwo baki amajambo mazimi sumbwira ndayihorera gusa no mutuzo kwiyumvire ico nari gunda kumariye wawe je wowe ico marira atari umukoshi gusa mama wakuko washikiye muguzuye Odinga nihari uri kurambaza inde none siranga amafaranga yakusegeye ndakubaza umugabo nihari umviriza genda kugira umutama wawe amazigi hamenda inzangu zozetu unamusi nazenza ivoderusereza kuva yampendeye ni kera inzangu nzogaruka amafaranga ngaha Ciza na uhari amazi imisi 3 jeje ntamubona nabo naraza nataza no munzu nta uhari umbwiye katari hari umviriza nazanya video serese umupolisi nguyu agenda batekeye mwese nakubwiye ko mugabo wanje si hari ubu rero ugomba kumbwira jewe ko nagura urwembe nk'imwesa nazanye video serese Yesu amafaranga yawe tuzarondera tuzoyaguha hama umupolisi nawe agenda uko nyene umviriza madame umugabo n'umugabo wawe nimba yo bamaze amezi 6 adataha no kuvuga urazi yaje sawa tubwire umugabo wawe ari hehe ari hehe ushinga naye nje ntabwo no wabesha mu abantu bazima umugabo wanje nta uhari umugabo wawe akagenda hakubwira yagiye ushinga naye birabaho Yesu mbere ndakubwira nimba atari hari nta kibazo mugabo umubwire amafaranga y'uwanje aguhe ntayabonye ndamubwira ebasa sinzi ukuntu nzomubwira nimashaka gusora ndakese Yesu jeno bavuge naruzi mengano yashiga ngaho oya hamushinga kunzibira toilette yiwacu yaruzuye none magaze imbere y'umuryango hari byo bitwaye tugusoba gusa ngene ndayatekeye ya urumva ifise ikibazo ego ndakesiri ubu rero munyima amafaranga n'amazoro ngene ndayatekeye mbise janigire kuyizobera Yesu mbise ninginda unisobe ko kubera nishwe n'umusonga Eva
Erega ni deni ntabwo ni sinibyo umuntu ni deni ni. Uje kuba merene uje kuba pari. Tumutwaye. Yo. Wamugo. Wewe ni wari wavuze yuko umugabo wawe atari hari. Mbisare tubi. Ko ndiko ndakubaza mbwa. Tubise. Yesu. Wavuze ngo amazameza gatandatu Atari hari. Atakutahira. Ubusi werega, ubusi we. Uwe wawe si hari. Mufisi. Banwara he ni deni. nawe bisina madeni wana madeni misi nabu numwateze kugizanga mupo ariko womeze gutariko Naza mufisi genduma amafaranga. Na ayakura he muntu nkare mugasho ntwari kibazo mugaso. jana umugabo simiyaga anje kubazana yameranyu munde kuri romo Ndo yaguha. Zana mahera ndamurekura. Ata amahera uzanye nukuri ko Imana ndamundekura. Umaya amafaranga. ngara mugasho bazora bangabu ndaguposa. Ndaguposa wewe. Urabona nimburo twayo ndayiposa. Kubivuga nka break nkumega nitukujana mukazi. Reka turakujana. ni umuntu ha Turakujana nyene. Ngendo zana amafaranga umugabo wanda musige. ega sherega sivyo gufyina sheri mbona barantwaye Yesu uramubwirira bera bazi neza ko banoye mugasho Arugune musi ndagufasha umugambi wo kurira nawe ndagufasha. Ayo narizo namusura yahirasha. imurindira watonze n'amara yabushi namwe ugasizingera mu mene chidambori baje kuri umugenzi Ndakubwiye ntabuzamba ku mafaranga ngaho. Shirayo se niyo sibi 50. Wumvirize ndakura kwanza wewe. Ndakura yabahaye amwa. Chiza reka ndakugara banyemu karatimiri. Usigira timiri. Ano siga ndakuyunguruye wewe. Unyungureka n'umugore wanje yaguhaye. Ano kuyungurura wewe. mboreka majambo Mugabo mupunguza deni sio mubaya wari kumupunguza. Zano kufise umugore mwiza ntubona iyo nzobe. Ni ayimereye ubusa. Ndashiri bebe. katura amaso rero Umvuza bebe ndakubaze bebe. Mbe aya mahera yose bebe wayakuye. amafaranga ngamworuma nje gusuma nkatandabika kirimba Ajya mahera rasiyo. rero ejo no bayaduhaye twaraagabiye mushyira hamwe Na dimi rusigaranye ga mama Kingi mama Bella mama wabana banje na dimi rusigaranye. ntabwo nta mutima ugira papa kingi jewe amafaranga urabonye ndayatanze yose ama ndaguha amahera yandi Mugabo reka ivyo tubireke sheri ndabonye rero agaciro kawe vraiment. Urabona ukuntu uranye DJ ari mugasho ari bisanya ari bihere hari imbaragasa urazi bisanya byari ya sheri bikuriye ni cyangwa kuntwarira kwanza ukabanza oya sheri mukuru kimana sheri ngiye kwihana neza sheri ahubwo ndabonye agaciro kawe sheri ahubwo cyane ndakumvuga ngo sirinda ndagutware gongo kuruba sheri uwo mufite sheri uranye DJ kabisa sheri wanje